Kuva igenekerezo rya 4 Ndamukiza 2019 igisagara ca Gitega n'umugwa mukuru w'u Burundi. Ngibi ibintu bimwe bimwe kumbure mutari muzi kuri ico gisagara. Uno musi igenekerezo rya 15 Myandagaro imyaka 109 yarumanye kuva ico gisagara kibayeho. Ukaba nkako igisagara ca Gitega cinjiwe icese igenekerezo rya 15 Myandagaro mu mwaka w'igihumbi n'amajana 912. Urwandiko rw'ijunja ryo kuba umugwa mukuru rwari rwatewe ku mukono igenekerezo rya 2 ry'uko kwezi nyene. Mbega izina Gitega ryo ryavuye he canke risigura iki? Igisagara ca Gitega cubatswe ku musozi Musinzira, ariko iryo zina ntiryorohera Abadagi. Von Langen yarasanzwe atwara Uburundi ico gihe yaragomvye kwita ico gisagara izina ry'umudagi w'intwari Lichtenberg, ariko Wilhelm Meitner yarasanzwe amukurira yamuhaye amabwirizwa avuga ko yotora izina ry'ikirundi ryoroshe kuvuga. Igenekerezo rya 21 mu Kakaro umwaka w'igihumbi n'amajana 912 niho mu rutonde rw'amazina ane ariyo Musinzira, Runani, Bweyerezi, Gitega hatorwa izina Gitega ngo ribe izina ry'ico gisagara gishasha. Izina Gitega ryatowe hisunzwe ukuntu cari cubatse kw'itaba ry'umusozi ahantu hateze kandi hagutse. Gitega, igisagara ca Gitega cinjirwa icese cari kigizwe n'inyubakwa zitarenga 6. Hari inzu y'umukuru w'inteko z'Abadagi, inzu y'uburaro bw'abanyamabango bandi n'ababasukurira, inzu y'uburongozi, inzu y'ubushinguro n'inzu y'ubucamanza yitwa inzu y'amashahuri, hakaba kandi n'akaguriro.